namwe ngira ndabakebure. Aha mwebwe ko muri nga umwe wese mu mutwe ariko ariyumvira ico yaje gukora. Mwese muravyiyumvamo. Mwaje kurondera ubumenyi kugira ngo mubushire mu bwenge Imana yabaremanye. Aha muri mwese nta numwe ari kijuju. Mwese muri incabwenge ntagire uzobabeshera. Mwese Imana yabaremanye ubwenge. Ubu rero mwaje kurondera ubumenyi kugira mubushire muri ubwo bwenge Imana yabahaye. Ubwo bwenge buce busohora ivyo guhingura isi yacu kugira tugwanye ubukene. Aha ni mwebwe rero turindiriye. Umwana wese mu bwenge Imana yamuremanye arondera ubumenyi buhuye n'ubwo bwenge. Aho harimo abazovamwo abazi guteka utwo kurya turyoshe, ingenzi zizoza zirivuna ko umusasi. Hariho abazokwiga umwuga wundi uteza imbere igihugu, uwundi yiga ibi. Raba rero mu bwenge bwawe wige ivyo uzokora uhejeje. Hariho abavyeyi b'ibigaba basigaye bigisha abana babo bababwira ngo leta ngo ntacikumariye kuko ntihaguha akazi urahejeje amashure. Rwaruka ndabakebure. Nimwiyumvire amahera igihugu gitanga kugira muheze amashure. Aba barimo abigisha bahembwa n'igihugu. Abavyeyi banyu bagwa bavyuka bakagurisha n'akavi n'impene kugira ngo wige uronke ubwo bumenyi. Uhejeje kubumenya rero ucuza guteza imbere igihugu. Umwana wese rero niyige avuga ati nzokora iki. Birampimbara iyo mbonye umwana avuga ati je ndiko ndiga nzembe iki. Kera jewe niga mu mwaka wa gatatu baraduhaye ikibazo cyo gucapura. Je nari umwana azi gucapura cyane. Ubu ngango navyibagiye kubera ntazaragira umwimenyerezo. Ariko aho muri mwebwe ntiho uwo ndusha. Hanyuma ico gihe baduha ikibazo bati capura ico wibaza uzoburi mu mwaka wa 2000. Urumva uri mu 78 bagaca kubwira ngo yumvire ico uzoburi mu mwaka wa 2000. Twe twari tuzi yuko nta kandi kazi kabaho udakora muri leta. Je naciye ncapura ndi mwarimu ariko asuguma ikinga kuko narinzi ko ari wazoba ari umukuru. Ivyo byari vyiyumviro vyaje umuntu. Imana nawe yari izi ico zoba ndi mu mwaka wa 2000. Mbere rero ndababwire mu mwaka wa 2000 nari umugogwa gowe ngorewe mu ishamba nturatura. Mu mwaka wa 2000 mugabo ni murabe uno munsi nagira ndababwire nta shure na rimwe rihari bigira kuba bakuru b'ibihugu. Nta shuri na rimwe bigira kubabura amatari. Nta shuri na rimwe bigira kuba musitanteri. Nta shure na rimwe biga ngo zo umushinga amateka. Oya, uriko wiga ishure ubu uri kurondera ico uzokora. Uzoshobora kuba umurimyi w'akarorero, ube umumekanisiye w'akarorero, ube umwubatsi w'akarorero, ube umubaji w'akarorero. Ivyo vyose muze muravyiyumvira. Umuganga w'akarorero uti jene naheza amashure nshaka kuzokora iki. None rero ngira nihatire kuri iki cigwa kugira ngo ndakimenye. Uzoba nk'umuganga utazi biology na chimie woca uvuga ngo uzoja he? Uca wihatira kuri ico cigwa kugira uronke ubumenyi uzofashanya n'ubwo bwenge bwawe wumva impano Imana yaguhaye ico uzoba. Mu kwiga rero ntimukorere ku gitsure ca mwigisha. Ntagire mwigisha abwira ngo wacerewe. Ahubwo wewe uze wihane kuko wacerewe kuko utari kugira etude. Ugaca wikubita agakofe gatoyi kubera wacerewe. Ntimuze mwige ku gahato. Mwige kuko umutima wanyu ubishaka. Nimubiheze mubishake kuko mutabishaka baca babana bakarota. Utabishaka uca wigirisha utundi tuntu ngo ndagwaye utagwaye ukisinziriza. Nimwige mubishaka kugira ngo muze muteze imbere igihugu. Bijya bihugu mwumva bitunze ku isi byose nta kindi cyabiteje imbere atari ubumenyi.